Amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Mukakaro mu gihugu cose nk'uko vyari bitegekanijwe. Akaba abaye mu Rwanda mu gihe ku Banyarwanda baba hanze bo baraye batoye bamwe bose mu bihugu babamwo. Uwurongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora NEC akaba yarashize ahabona kuw'Imana uheze amategeko n'amabwirizwa ngenderwako kugira amatora agende neza mu mutekano. Abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ni batatu, muri bo hakabamwo uwigenga yitwa Philippe Mpayimana ahiganwa na Paul Kagame aserukira umugambwe uri ku butegetsi FPR Inkotanyi na Dr Frank Habineza aserukira umugambwe ushira imbere gukingira ibidukikije Parti vy'Urwanda. Muri ayo matora nyene haza gutorwa kandi abashingamateka 53 bava mu migambwe itandukanye hamwe n'imigwi yigenga ya politike. Kuri uyu wa kabiri hazoca hakurikira amatora y'imigwi igizwe no gutora abakenyezi 24 n'abigeme 2 baserukira abandi hamwe n'umwe aserukira abagendana ubumuga batorwa n'imigwi idasanzwe. Ayo matora ariko yitabwa n'Abanyarwanda baba imiliyoni 9 n'ibice 7 mu gihe Urwanda ruharura abanyagihugu bago baharurwa mu miliyoni 14. Muri abo hakabamo imiliyoni 3 n'ibice 7 b'urwaruka rwitavye ayo matora. Abarorerezi baharurwa ku bihumbi 100 nibo barungitswe ku bibanza 2500 mu gihugu cose kugira bahagararire ayo matora. Ayo matora akaba agiye gutwara amafaranga y'Amanyarwanda yababa imiliyaridi 8, no kuvuga hafi amadolari y'Abanyamerika agera ku miliyoni 6 nk'uko vyatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora NEC. Uwo mugwi nyene niwo uza kuvuga ibitigiri vya mbere biza kuba bimaze kwegeranywa imbere yuko uyu munsi uhera, mu kurindira ko hazotangazwa ivyavuye mu matora kw'igenekerezo rya 20 Mukakaro. Ibitigiri ntabanduka navyo bitangazwe inyuma y'indwi kw'igenekerezo rya 27 Mukakaro mu gihe ukwirikizwa ibitegekanijwe n'umugwi w'amatora.